Landry uri petit frère urabizi n'ukuri d'après tout ndafise umutima w'ubuntu aranzi sinibaza rero ico kintu yo nogi havyo mbona ariko nawe ubwiwe uko byatanguye arabona ko atari ko bikiri batangiye bavuga ni isoko ya dinye mugabo yaradekonye quelque part iyo uvuze ko yadekonye ubushatse kuvuga mbashatse kuvuga yuko avant yuko akora ryama emission twari kumanza kuvugana ko ni petit frère n'umuntu tuyaga kenshi rero ntiyari guca yihutira gukoreze ego ndabizi ko yarababaye birababaza cyane ndabizi ko umuntu iyo babigira ibintu nkabijya na je nari mbabaye ubwanje c'est pourquoi namutelefone naramutelefone nka kunyitaba mugabo muri emission avuga ko ari we yantelefone nka kumwitaba ntaco bitwaye ndabizi ko abari muri stress vraiment ndabizi ko abantu bibaye ko bijya baraba stressed cyane mugabo twari yari kumanza gashirisha abo hasi tukaganira hama tukabitorera inyishu mukaganira ariko hama mukabitorera inyishu iyo uvuze ko bitorera inyishu bisigura ko ufite icyo umufasha kugira cyane yiwe garuke Landry Promoter nta bifitwa c'est mon petit frère arabizi si umuntu duhuriye muri game n'umuntu twasangiye byose ubugari ari umupeti adashobora no kwicara ahantu undi sivyo kubera ko je nayigana na grande sœur wiwe rero urumva yamye ari ntore kujya nyene mu mubona yamye ari ntore yamye ari umuntu yihoreye atavuga urumva rero ko twebwe twasanga turi dukuba tuguma tuvuga cyane yaratinya no kuza ahantu turi so mu petit frère vraiment nta kintu twofa rien uti niyo wabikoze yo wakubahuse ariko kera ntavyo yigeza oya vraiment ntavyo yigeza ko urumva ubu unye sinzi ngira sinzi byo bibaye ubu nabumva umenga murazinanye ukuntu turazinanye nyene rero twereka kumenyana gute ega imbwi ry'uwizi uti yagiye aho mutari muziranye ntari kuvuga wewe sinibaza bon kandi oya ni kubera ko Hello boys and girls, nizera komeze neza kundira ndabwira ko ari Juste Galeka driven from RSI Black Man Egyptian Black behind camera bamwita Ivan hiro mukubito ukaburi kumuna Babylon mukubito ngokora ukaburi kumuna Rasta manager Rasta woman mukubito chance kwa kundi ahandi bamwita ndayiragije Ding Derisha cyangwa nawo mwite the CEO wa Isok TV no munsi twamuzanye nga umu CEO ndakura musadinyi mwaka mpya asante Basi tubwire tuve muri 2021 tugiye muri 2022 nike wishimira we nka CEO wa Isoko TV mu vyaranguse muri no mwaka bon ndashima Imana d'abord kuba yarabikoze ikadushikana mu ndi mwaka ariho ibintu byinshi twari tuzi ko bon indoto zacu zabaye impamo ntavyo twari tuzi ko bizokunda ko twabimaranye igihe kinini ariko vyarakunze rero novuga ati ku bwanje ndashima Imana kuko hari ibintu byinshi nari nifuza ko biba byabaye vraiment ego hari byinshi byabaye yararose na studio ni kimwe mu byo nifuza urazi icomba nk'irya studio jewe bugirike noca sura kumva ko impoe muziyongereye mwuka muziranenge yarahara ariko yoba nyongeye izindi nema karibu cyane je ni ya twese is not mine ni ya twese ego utabesha abantu nka kuwa mbere noza kwakubitira ama freestyle wonyemere rero nukuri simbesha barabizi ko ntabesha yongeso ntabe banziko nukuri rya studio ni ya twese kubera ko sinovuga yuko ari dinye yubatse rya studio sinovuga ko ari dinye ari muri kijya kibanza wenyene ahubwo ni nguvu z'abantu benshi bagiye hamwe kugira kijya kintu kigende neza nukuvuga none pourquoi pas ntoyipartage n'abandi parce que ni iwacu twese ni iwacu twese na Ding Derisha ariko avuga amajambo menshi yuko ari Ding Derisha ngo yoba ngo company yiwe yoba yivye ngo channel ya Landry Promoter Hit Top TV kuri ko biravugwa Ding Derisha bivuga kwiki baje je nukuri Landry uri petit frère urabizi nukuri d'après tout ndafise umutima w'ubuntu aranzi sinibaza rero ico kintu yo nogi havyo mbona ariko nawe ubwiwe uko byatanguye arabona ko atari ko bikiri batangiye bavuga ni isoko ya dinye mugabo yaradekonye quelque part iyo uvuze ko yadekonye ubushatse kuvuga mbashatse kuvuga yuko avant yuko akora ryama emission twari kumanza kuvugana ko ni petit frère n'umuntu tuyaga kenshi rero ntiyari guca yihutira gukoreze ego ndabizi ko yarababaye birababaza cyane ndabizi ko umuntu iyo babigira ibintu nkabijya na je nari mbabaye ubwanje c'est pourquoi namutelefone naramutelefone nka kunyitaba mugabo muri emission avuga ko ari we yantelefone nka kumwitaba ntaco bitwaye ndabizi ko abari muri stress vraiment ndabizi ko abantu bibaye ko bijya baraba stressed cyane mugabo
yari kumanza agashirisha abo hasi tukaganira hama tukabitorera inyishu mukaganira ariko hama mukabitorera inyishu iyo uvuze ko bitorera inyishu bisigura ko ufite icyo umufashe kugira cyane yiwe igaruke ikintu cyoco kimwe ngaha abarundi turafise ukuntu tuminimizana ndashobora kuba ntabishoboye jewe ariko nkabanza uwo bishobora sivyo mu kugira ndamwereke ko aho gatanu uruhara ndabifisemo nari gufuma ndamwereka n'uwo bimufasha ikagaruka kandi donc je n'abashaka d'abord bamanze banjustifier que atari jewe hama bamugarukanire cano yiwe mugabo urumva pete Imana ishimwe Dieu merci ko yaronse ababimufashamwo nukuri ico cyo nyenda gishimira Imana icyo cyo nyura gishimira Imana ariko tukiri ngaho ni na Landry Promoter havuzwe amajambo menshi ko cyo yo yatwaye yitwawe n'umukobwa kandi ukaba ari nawe mu nyuma tukabona hariko Isoko TV kandi tukaba tuzi ko Isoko TV ari wewe esque kubavuga ku makenga ya Landry umva adafise impamvu Landry nahumure kubera izina ry'umukobwa ryari ko sigi wanje ni izina ry'umukobwa w'umugenzi wiwe sivyo rero nawe ubwiwe sinzi ngene vyagenze gusa nibaza yuko yogerageza kabisuzuma ndazi ko no mukobwa vraiment atari ko ni babagenzi usanga nyene umengo none yo mukorera ikibi kugira bigende gute ari umuntu naho yo gukorera ikibi uvuga ati afise réseau ko peut-être afite jalousie canke sinzi ari nundi vraiment uvuga ati uyu muntu nta kibi yonkorera sivyo so izina ryari ko sigi wanje mugerageze gusoma neza mu ma post yagize sigi wanje ahubwo nagira ndabibutse yuko hariho Isoko TV zitatu hariho yiwanje hariho iyo mu Rwanda niyo muri Kenya iyo muri Kenya yo nayimenye vuba cyane navyo narinzi n'umuntu yabimbwiye ambwira ati warutse ko hariho niyo muri Kenya donc rero banditse Isoko TV nibaza yuko batoca bihutira kubona Ding Delicia ahubwo nibihutire kumenya iyo Isoko TV ni yande ko akavuga ibintu yuko vyanditse ngo mu Kinyarwanda eske je kuri post ziwanje urabona ko Kinyarwanda nta niconzi kwandika bon kivugano bivuga mbwa kucandikano hama ikindi kintu naco ijya uzorabe kuri YouTube channel yiwanje ni Isoko TV 257 narapreshije intuze ya code y'igihugu c'u Burundi kubera ko nzi ko hari yindi yo mu kindi gihugu so please guys iyo mwumvise Isoko TV ntimwihutire ego nivyo hariho no mu vyiza muzobona mu Isoko TV mugasitwe tukora ivyiza gusa hariho nabandi no mu bibi rero ntimuca mwihutira kubona Ding Delicia hari amakuru menshi yavuzwe yuko na Chacha twarabonye muri rya misi ingene mwaciye kwishurana muri groupe na Landry Promoter aho yaravuga ati wikesiki kumera nk'abashamirana ariko nkeneye kumenya icuka cyamwe na Landry kimeze gute nta cuka dufitanye na Petit Frère vraiment nta cuka uretse gusa yuko je muri no mwanya nifuza yuko yokurikirana ibintu vyiwe bikagaruka ariko kandi mbutekereze ntangire kubera ko urinze uvuga ati nikeka banaka canke banyereka ibi je nimbaza ko bitari kwirirwa biragera kuri social media twari kubivugana entre nous avo base kagenda neza vyari kugenda neza sinijya mbere twumvise ko icyuka atari ciza cha Landry Promoter na Ding Delicia ni Landry Promoter yigeze kwidoga ko wigeze kumuvuga kuri Isaac TV urarashikiriza yuko ari mu bantu batagusupportinga ubwo kuvuga ati ni beef yahereye kuva kera ibi bintu biza bibaye beef iri serie bo ari kwaca kure kuri vyo navyo numvise ko yigeze yidoga hama ikindi kintu naco Landry Promoter nta beef twage c'est mon petit frère arabizi si umuntu duhuriye muri game n'umuntu twasangiye vyose ubugari ari umupeti adashobora no kwicara ahantu undi sivyo kubera ko je nayigana na grande sœur wiwe rero urumva yamye ari ntore kujya nyene mu mubona yamye ari ntore yamye ari umuntu yihoreye atavuga urumva rero ko twebwe twasanga turi dukwa tuma tuvuga cyane yaratinya no kuza ahantu turi so mu Petit Frère vraiment nta kintu twopfa rien uti niyo wabikoze yo wakubahuse ariko kera ntavyo yigeza oya vraiment ntavyo yigeza ko urumva ubu unye sinzi byo bibaye ubu nabumva umenga murazinanye ukuntu turazinanye nyene netwereka kumenyana gute imbwi ry'uwizi uti yagiye abo mutari muziranye ntari kuvuga wewe sinibaza bon kandi oya ni kubera ko nibaza yuko Isoko TV yabona Isoko itwagwa n'uwundi sinzi gane vyari kugenda ariko nibaza ko bigenze uko kubera ko Isoko itwagwa na Ding nivyo nibaza yego bino bintu birahari muri ino industry hasiga hageze ahantu abari rivyo bagomba kufungisha abamenyesha makuru bamwe bitwaza utuntu duto akagomba gufungishanya abandi Landry Promoter ariko avuga ati nibwe n'abantu n'abantu bakorera kuri YouTube dukorana ngaha nyene ati kandi abo bantu
batevye ndabashengeza ejo randi promoter bishitse akagushengeza ku bwabo vyakira gute nzitaba yego aramutse aronse amapreve yuko ari jewe nabikoze hazompana ega nzoba ndi nkozi y'ikibi nzohanwa yego ibintu vy'amaceno biratanguye kwibwa resama haro nindi ceno yahaswe kwibwa uko nyene basi tubwire ku bwawe kino kintu ucakira gute niki wobwira abakunzi ba entertainment muri rusange na cece n'abakunzi ba Amative Online mfise ikibazo est-ce que réellement ziribwa canke haba hariho ibindi bibazo so d'abord turakwiye kwiga tukamenya igituma nimba zibwa koko zibwa kubera iki zibwa n'abandi ko tugiye kubira tuzosanga ari umuntu umwe abikora turakeneye kumenya uwo muntu ninde abikora kuyihe mpamvu nitwamara kumenya iyo mpamvu turashaka kumenya ingene dutora solution muga mugihe turamenya ninde abikora kuyihe mpamvu bizotugora cyane kubera ko twese ntitwera tumaze kuba twese tutera rero donc birashaka kutugora kumenya ngo ninde umwiza ninde umubi ariko mubera bose harimo mubi no mu babi harimwo beza rero urumva ntushaka kumenya ngo réellement ninde rero urumva nibaza yuko d'abord twamanza kwicara twaraba ko si réellement ivyo bintu bibera donc biba habaye ni jalousie iyo jalousie none ni kubamenyesha amakuru bagenzi bacu ni kubandi bantu batari mu gihugu donc abo bantu d'abord dufike kugira badukorera ivyo bintu rero ifo ko tumanza kumenya source y'ivyo bintu hanyuma tugatorera solution rimwe wewe ntavyo ndakwifurira sanzwe ufise Isoko TV uravye inguvu dukoresha uravye umwanya ama déplacement mu buryo buke umuntu aronka akoresha ku bwawe kino kintu ugihe uburemere bungana gute iyo wumvise umuntu yibwe ceno ku mutima wawe wumva iki jena nangira mu geti sindabinezererewe na gato kubera ko I know how a suffering ndazi ukuntu birusha guys nukuri kw'Imana abantu bakorera kuri YouTube channel barakwiye kubahwa inshuro bakwiye kuko bakoresha energy nyinshi bakoresha déplacement nyinshi kandi batari bugaruze bakoresha amahera menshi batari buzonagarure donc n'abantu bashiramwe ubwenge bwinshi mu bintu bakora ugaca usanga rero urumva novuga yuko nakazi kabo niko bamwe niko kababeshejeho rero uciye umva iki kintu nk'ico kibaye guys please nukuri je birambabaza gose birambabaza kuko naje ubwanje ndabona ukuntu safari nkavuga ati bimeze gute cyo bibazere nk'abantu baba bafise ama studio bariha ibiki nkarandira vraiment ndavye nka effort akoresha muri Hitop TV nuko umuntu yakoze kijya kintu yarakwiye kugikora nuko kw'Imana ntiyarakwiye kubikora ego twese turashiramwe effort mugabo vraiment tugizanye ukuri ntizingana nukuri ntizingana nta na gato nta na bukebuke ntizingana twarakubonye ugitangura gukora utanguye DFTV ufise Isoko TV wawe nagomba kubaza est-ce ugerageje kuraba urabona TV online zo mu Burundi zifise ico zimariya abarundi eka n'abandi atari abarundi bazikurikirana ego cyane uretse yuko akantu kamwe negura umengo twese dukora ibintu bimwe ivuga ko dutusha kote zose peut-être ari ibintu banyotewe abanyagihugu atari entertainment gusa ari ibindi bintu abanyagihugu bashaka atari entertainment gusa mugandi isi yo yiko TV online ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ziri mu kintu kimwe canke bibiri biriko birateza imbere ugwaruka biriko birateza imbere domaine zose et surtout kuri entertainment bon ugiye kuraba ibice byinshi kwijana turabwa n'abantu batari mu gihugu turabanyoteza ca gihugu cy'wabo turabakumbuza iwabo so nibaza yuko vraiment turafise ico tumaze quand même oui Dinderisi nike kintu cyagikene ubona tutova ngaho tutavuze babwire bagende kugira subscribe kuri Isoko TV micro ifite bivuge ndabasavye abakunzi b'umukubito d'abord utaragira subscribe kuri umukubito vraiment numva ngo nubwira ko amaze guhomba ibintu byinshi cyane ko ari mu ba brother nubaha nkunda donc bambereye umuco mu star wanje nemera no musimvaga ntaronse ifoto nyemerera ifoto please so please guys mumukurikirane kandi mumuhama marché aba diaspora mpatie marché mtoto wa watu hapo tugani naye tumuone mu studio abataki ni va alliance ibaze vraiment so guys ndabitsa no kugira subscribe kuri Isoko TV 257
please guys muzaba mukoze cyane muzaba munteje imbere muzaba muteje imbere umwana w'iwanyu murundi kazi w'iwanyu igihugu cy'iwanyu en general ndabakunda cyane gose bice ku nguvu zidasanzwe Babylon twamukubise hoshi Rasta woman ndamukubise chance kuri mukora juste gale que dreamer from RSI behind the camera yari Ivan reka ndabashimira mwe mwese mwafashe umwanya murabana natwe bye bye ciao hasta la vista ula hushlo mushlo hushla none